je nk'umvuza ati niba bampera remix indirimbo basize gumigaruka mu bihe kana kuvuga muno mwaka tu kimwene mpaka kuwa mbere ewa koroka muzetu wa Shefaya DJ how are you usare kuri yo ngoma ndi muri modajo ntagire no phone bindi byose si phone nico kine sibi vyino ugenda ugatora nka photographe promise canke nko muri Bishop gati muko bihumbi bitatu barako bitashuti ati je ndafise 10000 ngaga cyako kubita nk'ifoto nka 10 hose ko imeze hariya mu burere bwako birazimvye ukuntu ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique de special of creation izeye ko mumeze neza ndabaramutse muri bw'umunsi wo muhagaze cyangwa mu cyangwa tumiko murakora bivaye naho muri mu Burundi mu mahanga nizeye ko biragenda neza ibyo miko murakora nizere ko umunsi vyari mu hari ariko arifuza gushikako kandi karagira ingufu kugira ngo agishike kure kumana shashi romantique mu kiganiro bitakuza impano aho tukuma novuga n'umugore akora cyane kugira ngo rugire ku ntambwe idasanzwe yitwa Benjos canke Benjamin asanzwe akurikirana ibikorwa bya Young Speed ariko indirimbo yitwa Babampere indirimbo igeze ku views arenga ibihumbi amajana 220 n'ayandi hejuru indirimbo yasohotse afise ibihumbi 7 by'aba abone ubu akaba ageze ku bihumbi 17 ndumva ko imeze neza turiko n'ubusanzwe akurikirana ibikorwa vyiwe vya missions asanzwe kandi afise na TV online cyangwa chaîne ya YouTube yitwa Git Got It iriko ama video 11 kuri YouTube imaze kurabahana n'ama views arenga ibihumbi 2,300 afise no abone igihumbi n'amajana 7 barenga gatoya ndetse na Facebook yiwe yitwa ni Git Got It ifise ababone barenga ibihumbi 8 n'amajana 9 na za Instagram ifise abagone barenga amajana 220 n'ayandi turahikaze kuri Bishop TV murakoze cyane umeze neza turashima hari cyo nabeshi novuga ati wagerageje kabisa na nta Twitter navuze Twitter nta siko turakoresha ko turakoresha imbuga iriko rakora ikintu isabure bakarere urimwo ukora ibintu biza kugufasha rero Twitter mu karere kiwacu nikira kurikirana cyane ni mwamaza amahera y'aba diaspora amahera y'aba diaspora bro niko beshi bakunda amahera ya Young Speed murayarembeje muyafungura nyene kimna kimwe ntabwo turembeje amahera y'ibihugu gusa ibyo dukora tugejeje kure nubwo bari amahera bayaje baje kugira ngo akore ibikenewe ni uhagare Young Speed Young Speed channel ya YouTube yavutse mu 2011 ariko video nimba nihenze mu video 17 ariko Babampere niyo yonyene ishobora gushikana ama views renga ibihumbi amajana 2 kuko ari inzindi zidashikana n'ama views igihumbi mwabigenjeje gute muno mwaka urabona ibintu byo gukora muziki ni ibintu bisaba kwanza kwihangana kandi ukagira courage ukagomba gukora kuko ntumenya ngo ejo canke ejo bizakugenda gute yego novuga ati namateka twubatse namugisha twawe n'Imana kubona hariho video yabashije kuboneka ikagera mu views ibihumbi amajana 2 anarenga yego ni indirimbo ubona ko nta media twanyinshi ziriko ziraba ku indirimbo ariko indirimbo iri kiraduga nicyo rero kikwereka yuko ikintu cyakunze ikintu cyarakunze kuko urabona mbo media tour zarakoze gatonya kandi sikuvuga ngo byarahagaze biracabandanya ariko nubwo atabirenze birakogwa ariko urabona ko abantu baracyaye feeling barayumva sana warakurikiranye indirimbo kuva bagatangura gupanga script bakaja muri studio bakayisohora ndibuka mukomerekana ko mwara y'amajoro muri ko murakora clip yayo sinzi nimba ari misi binimba atari 3 mwamaze muvuga ko mutari ko muraryama kumure warafasha amajambo atari make y'imijya ndirimbo Babampere kuko fisa makashi you already know you konikundira inyashi ego nabwo ndumuririmbye nabwo ndumuririmbye ego
simbije bo bavuga ngo inkuru umwana isubira inyuma. Benjos ni umu director, ni umukinnyi wa filme, ni umu promoter kandi sinzi ko ari ibindi birengeje hajya. Ibindi birenze ibyo ngira ngo baramabanga yiwanje cyangwa akaba ari urusaku ibyo nabyo tubireke ntitubivuge. Hoba hari ndote kuza muko makurikirana Young Speed muko makurikirana murashya mu haro niniya kugira ngo ibikorwa byiwe bitere imbere. Mbega hagiye arafise management cyangwa afise equipe gusa bakorana ku mitanye yiwe. Arafise management kandi arafise na equipe ari kwije muri make. Ubona gukurikirana umurinzi ari ngaha mu gihugu n'ukurikirana umurinzi wo mu diaspora ubona ari heza uroshe gupromoting. Novuga ati ku bantu basanzwe babimenyereye nabo bogera nico banavuze. Biroroshe cyane gukurikirana umuririmbyi mwa muri kumwe nkuko nshatse kuvuga atari mu diaspora. Ku mu diaspora biragoye. Kuko urumva uri kurakurikirana umuririmbyi muri kumwe imipango myinshi mu muyizinanye ko muvugana tadukora uko kandi nimba ari na content mu create mukazikira muri kumwe mugahana mayite. Mugaye kuba diaspora birakunda kubagora cyane no gupostinga imbuga zabo urabona abapostinga gake bamwe bapostinga cyane ngira ngo mbo keshi tuzi ko bivana na klima ya hariya nashobora kwifotoza aho ubonye usanga keshi bari mu manege nkuko birabagora rero urumva umuririmbyi nawe adafise content uri karagenda ashira hanze cameraman bahari bari batsinze nico rero kirimo nico kinisi ibyino ugenda ugatora nka photographe promise cyane nko muri Bishop gatimu ko ibihumbi bitatu ariko bitashuti ati genda afise 10,000 ngaga cyako kubita nk'ifoto nka 10 hose ko imeze hariya mu burere bwako birazimvye ukuntu kandi ugasanga n'ifoto giye gufataniza n'itaho ziri kuza ko kugeza kandi bukanya kandi ko mu gihugu cy'u Burundi rero abantu novuga hambere hari ibibanza byiza byo kwifotorezamo muri kino gihe novuga Tanganyika sama beach nkuko se bandi yamabivuga twarahezagije kwera igihugu bishobora gukora ibyo dushatse kandi tukakora ibyo dushatse kandi hariho hose ugikorera ugasanga ni fresh manatiye meza inyuma barara meza ni fresh. Igihe ndimba ikiraso ariko irakogwa ndavuga ku masanamu byari byifashe gute vibe. Novuga kweri respect ku artiste bose babashije guparticipa mu rya ndirimbo, respect ku director, respect kuri team zose zari zihari haba ku director haba ku baririmbyi byari ibintu kabisa by'amateka. Nandro zari zihari je nk'umvuza ati niba bampera remix indirimbo basize gumigaruka mu bihe pana kuvuga muno mwaka tu kimwene mpaka kuwa mbere koroka muzitu wa Shefaya abantu baguma wa Shefaya bro ntibazigira baga kwa Shefaya mpamvu ari indirimbo y'ibihe byose arakanu rap yavuze muri Vince gira kabiri kavuga gute DJ how are you usare kuri yo goma ndi muri modajo ntagire no phone bindi byose si ona arana harabibaza ati mbega ujya manya rap yaba muri studio byari bariko recording byari bimeze gute mena ariko duza urabona rero ukuntu urabona ko byari bimeze ku muririmbyi wari we wese ashikire wavuga ati je ngahangira ninzizemwo vase yiwanje cyaba ari ibintu bya mbere kuko mujya ndimugiye kumviriza usanga burya buri verse yose kuburi umuntu ibiri dope yana kuri rap rera ikama kwitama igihayo gusare kuri yo yana bose bagurukira rimwe n'undi wari hanze yavuga ati ndiko ndafata akayaga kidogo abona yingiye ati yana titwagiye turashaka kumenya remix yanditswe nande ninde yanditse mzenye ndirimbo remix ide kwanza urabizi yavuye kuri Young Speed na DJ Philbite ariko umwe wese yaraza amaze kumva ati kikuba kimeze nkuko nk'abatiste bari talented kuko mujye mu Burundi turafise abaririmbyi bari talented ni muri bishobora kugira ati dufise sigimeze uko agashirako kandi bamaze kumva indirimbo igenda gute kuko bari ariho ya original maze umwaka already bayumviriza bavuga ati ngaha twinjiyemo tudoshiramwe rero ide yaraje ati ni bampere ubundi ntashaka ati mwese cyazishira ko ide ziwe ashira ko ifase yiwe n'amajambo yiwe bijanye niyo ndirimbo bikabyara ikintu kiremereye kuko mbega kubera iki mwana wada bamuhaye ijwi ryo hejuru cyane nako ryo hasi bamuhaye ijwi nk'irya kiriko urabona barifatiye kuki urabona iyo producer we ari karakora indirimbo aravuga ati wewe ngaho ugize nkuko byo genda fresh
bashimye kugira kujya kugira nyene bigire vibe kujya nyene none ubyumviye numva ariko ntumva ko ari umukobwa ariko aravuga mu utabusanzwe umuzi hako nico bari koroye cyane hasi cyane no kugira babashe kwakirana neza na DJ Philbert urumva ko bahana ahantu kuntu rero hagiye yaza mu jwi rigize Philbert nawe agashaza muri biri hasi nkuko gacha bigora shabideranje umwaka wa 2021 haravutse club Young Speed imufashe kijya group icyo tumufasha ni geste kwamamaza ibikorwa byiwe tukabishikana aho atabasha kwishikira kuko urabona ego ni mu artiste afise aba followers ku mbuga ziwiwe ku ma platform ziwiwe ariko hari handi hanatoshika nko mu bajene nka twebwe mu banyeshure bagenzi bacu muri abantu batwibanira hariya mu ntazi zitandukanye kuko Club Young Speed igizwe n'abantu bava mu Gitega bava Ngozi bava he ingingi itandukanye ubundi uja ku mafidi uja he ya tukabashikiriza tukabashikiriza ati ibikorwa bishasha ni ibi byasohotse ibindi bakabimenya nk'uko niye ntambwe Young Speed ni yagera ko muzo kumva ko mubyishimiye nk'abari muri club yiwe urabona bavuga mu gifaransa ati l'homme est satisfait ntigera yumva yuko baseka tuvuga yandoto yakuruvuga ati aha ni twahamugeza zubwo ko ari ikintu twakoze gishimishije kuri Young Speed yaba ari ibintu tuvuga ati kweri Imana idufashe tukabishobora hahandi nyene nuwa apana wewe canke jewe nubundi muntu wari wese nabwo avuga ati kweri ujya mwana ari ku rundi rwego yaradusize yaraturenganye tinuwo mutera okay tuve kuri Young Speed tuje ku bikorwa byanyu bya misi yose mbege ibikorwa byanyu mu kino gihe byifashe gute mufise byinshi mukora mbege muri ko mukora ibikorwa byahe neza na neza no kumashira mu kuvuga gusumba ibindi ivyo tiko turashira mu kuvuga gusumba ibindi no gushikana remix yani babampere kure yego ngira ngo n'izindi project zikiri mu ibanga umuntu avuga ati ndacyategura ntiharagera ndo zishikiriza abantu ko zotungana zikaja ku murongo yego twinjiye muri Git Got It ombaja gisiguri kijya kintu Git Got It ahandi bavuga JT Got It cyangwa abanyamerika bakavuga ati JT Got It no kuvuga Git bivuye ni giteranye twafashe turashyira mu nzego nko kumva GTG muri abanyamuyinga kibacagira JTS mu ntara ya Muyinga exactly komine giteranye twabigize nkuko kuko Git Got It twayifonze ide yatanguye kuzanwa n'uwitwa Fik Paul Clauder Isabelle Paul Clauder aravuga ati geshaka turabukono twiyungunganya nk'abajene dufashe batanya biwacu bari mu buzima bugoye mugabo bakaba bafise impano zishobora kubabeshaho twatanguye turakorana n'aba dancer kandi no mutacabandanya gukorana nabo turavuga ati ntitwerera mu dancer reka tuje no mu byo gukina filme n'amakomedi nabyo turabijyamo turavuga ati ntibiherere ngaho reka tuje no mu bantu bashobora kuba bafise impano yo gushona nkuko Imana yadufashije twaronka imashini zibiri zishona n'iyindi misirifira hari abapeti bariko barakora nyene nkuko turabarosa nyene ubushobozi bwo kwibesha buke nubwo usanga ibintu bigoye mbwa gusa niba buri gihumbi cyo kujya ku munsi yego Got It kuvuga irashoboye twe twahayisasi irashoboye giteranye irashoboye ariko nimwumva ngo ni giteranye ni ibintu dushaka yuko bigera mu gihugu cyose niyo mpamvu Git Got It ntabigizwe n'umunyagiteranye cyangwa n'umunyamuyinga gusa yegizwe n'abantu bava mu mihinga itandukanye mu gihugu kandi twifuza ko byogarukira mu gihugu gusa ahubwo yuko byogenda bikagera kwisi yose bikaba na global Git Got It mwifuza ko zoba nka chaîne imeze gute mu myaka iri imbere mwifuza kwishikana hehe ku bwa chaîne no kubwiterambere ry'aba muri rusange Git Got It nkuko twavuganye navuze ni nka akashira basigashaka gufashanya hagati y'abajene kugira ngo tugeze kure talent ziwacu kandi tubashe no kwibeshaho twifuza yuko yo bari chaîne umuntu wari wese ayibonye avuga ati chaîne ikirafasha abajene kirafasha abantu bafite impano zitandukanye kuzigeza kure tukifuza yuko kandi yo bari ya chaîne tanga message ku bene gihugu no ku bantu bayikurikirana
kandi message iri positive ego tubafasha kuyubaka no kugeza kure igihugu cyiwacu. Ego kuri chaîne yanyu hariko ama film mukunda gukina ndetse nta makomedi menshi ariko amakunda gukina amafilm mbagi kumenga mwino misi nakuvuga byose turabona bya film bihagaze gute? Mino misi nta bikorwa biremere biriko biraboneka kuko je mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri nubwo bisari biriko birarangira kuko nari maze igihe kinini mu massage nakoreye mu Yinga ndi mu massage rero sinaronka umwanya wo kiganga ya ni mu kiganga ariko santé mentale. Okay. Komba kazi ka urgent ya urabona tuguma duhura n'ibintu byinshi amasesa waguma bameshi sabwa ariko nako tuza tukentervena kugira tubashe gusubiza cyane cyane muri ibi bintu byacu bikunda guparanangana ivyuma umuriro connection se ariko usanga baturubuye ugasanga abaye naye mu mutuku ni noma. Benjos ubibona hehe mu kugurikwa uriko urafasha mu gupromotinga ibikorwa bya Young Speed uri muhagarariye mu gukurikirana ibikorwa vy'yo ngaha mu Burundi uriko urakora kandi muri yo git got it yani ko marakora na uriko urakora kandi mu kugiti ciwawe kugira nawe ushaka kwiteza imbere mu rutu naturiye mbega wowe navuga ko mwibi bintu uriko urafatira umwanya nk'uwo wose ofisi hangira rya ufuza kuzoshikako kugira ngo ubone ko nawe urahantu ugejeje mu iterambere ihangiro ni rya ihangiro je mfise kwanza urabizi yuko iyo babiri bagiye hamwe barafashanya basanga uragenze neza nta wibakwa ari umwe ngabishobora rero mu gufashanya n'abandi je niho nkuru umunezero w'iwanje kuko niko ndafashanya n'abandi bamona kintu byose bishobora koroha kugira ngo nanje bishikane kuri za ndoto ziwanje rero izo ndoto nizo shaka kuvuga shaka yuko nanje nzoba mu misiza nkabo umuntu ari hejuru wawundi ashobora gufasha n'undi muntu nawe agashika ku bindi bikorwa bishemeye kandi bibereye ijisho. Ego turi muri cyagirwa rukarukuru hamagarwa kwiteza imbere kugira ngo duhakorangaruka gukora cyane kugira ngo twiteze imbere mu bikorwa byacu bya misi yose. We nk'umuntu amaze gutangura gukora mbega ni kintu ushaka guhanura urundi gwaruka kugira ngo nagushiremo ingufu mu kwiteza imbere? Je cyo no hano rugwaruka ego hariho beshi turidoga ngo urumva ngo twavukiye ngo ahantu kuno kunakoriya ariko gikuru numwete n'urukundo iyo tuvuze tugira agatima ko gufashanya tugashigikirana ntaco buza tutagera imbere icyambere kwanza dukundane dushigikirane kandi tugire ingufu mu byo dukora tuniteho kandi gukora ibintu bifise quality nk'akaroje ndiko ndi songa cyane mu byo gukora ama video no gufotora ni ibintu natanguye nta shure ndabyigamo oya je muri secondaire nize SSH muri kaminuza nize psychology mbandanya muri filiere ya santé mentale na photographer urumvamo na videographer urumvamo mugabo mwaka kanya nagenda nkaraba nk'utuntu mba nakoze nkavuga ati wow abantu baba bashaka kubibona ni gende kuri kibo wandike git got it cyangwa kuri Instagram no kuri FB byose ni fresh cyangwa wandike Benjos Godwin ku mbuga zose uraza kumbona Instagram Facebook uraza kumbona uraza kuri ibikorwa ndiko ndakora mino miso ugendera bene ivyo natanguriyeko urabona ati kabisa harimo difference rero urukundo kugira umwete no gushigikirana birakunda tutinje muri vie privé yawe cyane kubera ki Benjos akoresha Instagram gusumba izindi mbuga Instagram ndayikunda cyane kuko Instagram ni go rubuga mbasha gukura kamakuru yo ahandi mu bindi bihugu byose urabona hano mu Burundi twakunda gukoresha FB ndavuga Facebook ariko Facebook ntabwo ikoresha abantu bose kandi Facebook si ibintu byose ushobora gushirako oya mbwa Instagram urasanga kamakuru yo muri Amerika urasanga kamakuru ya hehe ni kuvuga Instagram wowe umaze kubibaka neza kanaka ushirako kari international ego ni mpamvu ndayikunda cyane ego tubashimire cyane kumbure tumashaka kugira akaja mu hanu nobwa mutekereye gwaruka ariko dukurikirana kugira ngo bisho gukora amako mu mpuzu aho twiteze imbere muri rusange kaja mu novuga kwanza bazishimire Bishop TV
Shashu romantic boy ego numujene ariko aravyitwaramwo fresh mbe uracyari umujene biherukana kera nina bihindura nzoyimenyesha nagira wabigize mwibanga ntutabizi numujene ariko arakora cyane kugira ngo abashe gushikana impano z'abajene kure ngira ngo z'abarundi muri rusange kuko ndazi nkuba haje umuvye kukwitura ntiwo cumwirukana ngo no mujene bose turakora ego Bishop TV mubaho cyane ikindi nacyo novuga abajene dukore cyane ariko dukore muri gwa rukundo kandi tunasenga kubera yuko ibintu bitagira imana vraiment sinzi hari abantu batarabibona ko ibintu bitagira imana ntibigenda fresh ngo utaye imana tolitaye ego tugire umwete ntiducike intege kubera akantu gatonya kandi tuwame turondera gukora ibintu bifise quality isumba iyo twari dufise no munsi yego atubashimire cyane tubatera intege mu byo muriko murarangura mutere muji imbere kugira ngo mushike kwihangiro ryanyu mwihaye yego shimira dukurikiranye kuri Bishop TV muri kumwe nandi Sasha Romantique muri kumwe n'inyuma ya kamera bita DJ Pangros ameshi bakunda guhamagara vyanyuma ndabutse yuko Bishop TV tubafasha kumenyekanisha ibyo muriko murakora haba kugora katunzwe n'impano haba kubikorera utwabo turafise kandi igisata cha photography et videography tubakorera amasanamu meza ku manza zitandukanye haba amafoto cyangwa amavideo dufise utubijya twinshi kumbure abashaka kutwitura inimero ya telefone yano kuganiro kugira ngo ushobore kubakorera ibintu bimeze neza hanyuma dukore kugira ngo je ntere imbere wowe utere imbere teze imbere imiryango n'igihugu murakoze cyane thank you